Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa kw'isi mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru yumusore akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo musore n'umusore yafunzwe imyaka 17 bamukeka kwica abavyeyi biwe, ariko mu nyuma sentare iza gusanga yaramuciriye urubanza rutarigo. None uyu musore vyagenze gute? Uno musore avuga yuko igihe kimwe mu gitondo ku munsi wa mbere w'ishuri, uyu musore bita Martin Clef, umusore w'umunyamerika w'imyaka 17 yavyutse asanga mama wiwe yapfuye. Papa wiwe nawe ariko aravirirana amaraso gushika nawe apfiriye mu biro vyiwe. Uwo musore yakoze ico umuntu wese ashobora gukora mu bihe nk'ivyo biba bigoye. Yaciye ahamagara serivisi y'ubutabazi ku nimero 911. Hano yavuze ati, nari mu bwoba bwinshi, nta nzira n'imwe yo gusigura ivy'ico gihe, kuko icanshikiye ni ikintu ata muntu n'umwe akwiye kugicamwo. Aya niyo majambo uno musore Tanclef yavuze mu kiganiro Outlook kuri BBC. Uwo musore Martin Tanclef ntiyiyumvira ko inyuma yo gusaba ubufasha yari kuba uwikekwa akomeye mu kugira uruhara mu bwicanyi bw'abavyeyi biwe no kumara imyaka 17 afunzwe ku vyaha atigeze akora. Yafunzwe mu mwaka w'1990 aza kurekugwa mu mwaka w'2007 igihe sentare yasubiramwo urubanza ntiyaha agaciro ibirego. Martin Clef yavuze vyamubayeho inyuma y'imyaka myinshi aronse ubutungane no kongera kubaka ubuzima bwiwe bushasha. Hano bavuga ati ubuto bwuzuye umunezero bw'uwo musore. Akiri muto byari bimeze gute? Arlene na Seymour wa Tanclef, abavyeyi biwe ngo batoye Martin imbere yo kuvuka bamurerera mu gisagara ca Long Island i New York. Hano avuga ati, papa wanje nta na kimwe yari afise mu bwana bwiwe, ariko igihe nari muto bari bifashe mu vy'ubutunzi. Hamwe n'ivyo ibintu papa na mama bari gukenera mu bwana narabironkejwe nk'uko ngaha vyivugira. Icongeweko kumva z'uko Arlene na Seymour bari abantu bazima cane, n'uburyo bwabo bwari bwifashe neza. Bamaranye umwanya munini na Martin, bakuranye ingendo hamwe, ibijanye n'ishure ndetse n'ikibano. Nimwe mu mvo nyinshi Martin adashobora kumenya ni kubera iki uwo munsi w'ubwicanyi mu kwezi kw'icenda abavyeyi biwe igihe bavyuka bababaye cane bikomeye, ngo aho kumutwara kwa muganga canke muhira, igipolisi caciye kimugirako amatohoza aho ata audio nimwe ihari yashizwe ahabona. Hano avuga ati, nk'uko nabibonye ico gihe bari bafise intumbero yo kumfata nk'uwahohotewe, ariko icantangaje mu nyuma nza gusanga bambonye nk'uwikekwa kuva mu ntango. None uyu musore igihe bamutangura kumubaza bamugira ko amatohoza vyagenze gute? Igihe kimwe mu gitondo Martin we avuga yuko buka ko ukubaza kwiwe kwatanguye nk'uko umuntu aba vyiteze ku bibazo abarongozi bashoboye kuronkera insiguro ijanye n'isano riri hagati y'uwo musore n'abavyeyi biwe canke ninde yategerezwa kwikekwa. Martin yavuze ko umugabo umwe yitwa Jerry Stillman uwakorana na papa wiwe mu rudandazwa rwa bagel nk'umuntu yizera ko yoba ari nyuma y'ubugizi bwa nabi bwabaye ku bavyeyi biwe. Mu rubanza rwo mu kw'icumi na kabiri mu 1988
abaserukira seymu wa Tankleff bavuze ko Stewman yari afise ideni y'ibihumbi majana 900 by'amadolari, amafaranga yari afitiye umuvyeyi wa Marty. Stewman yari muhira akina kamari n'abavyeyi biwe n'abandi bashitsi kugera mu gitondo ca kare. Nk'uko byamenyekanye inyuma y'imyaka myinshi, Marty yafashwe nk'uwikekwa kuva mu ntango. Hanavuga ati ariko harabaye impinduka aho ibibazo vyabaye nk'ikibanza c'amatohoza no kuba ibirego. Uwarajejwe iperereza mu rubanza rwa Tankleff, Detective James Miscready, yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2015. ari we buri gihe yavuga ibijanye n'urwo rubanza n'abanyamakuru. Mu biganiro n'urubuga rwa CBS muri Amerika, Miscready yavuze imwe mu mukenyuro yakoresheje mu gihe c'ivyo biganiro. Hano yaravuze ati, naragiye ku ntebe ntera telefone yari hafi naho hariko harabera itohoza, ngo ca ndasohoka kwitaba nigira nk'uko ndiko ndavugana n'uwundi ajejwe iperereza ahandi. Miscready yabwiye CBS yuko inyuma yo gutelefona kandi azi yuko ari binyoma, yaciye yinjira mu cumba c'itohoza ahenda Marty, amubwira yuko papa wiwe yavyutse kandi amwagiriza yuko ari we yamurashe. Hano avuga ati, muri Amerika abakora iperereza baremerewe kubesha abikekwa kandi nivyo bakoze. Ayo n'amajambo ya wa musore. Hano aguma avuga ati, bavuze yuko baronse imishatsi yanje mu biganza vya mama wanje, ivyo ni ikinyoma cambaye ubusa. Bavuze yuko kandi papa wanje ngo bamusanzemwo adrenaline, ngo bituma ashobora kumenya yuko namukozeko igitero, ngo ntivyari ukuri. Igipolisi caranse Stewman nk'uwikekwa igihe yashika muri California inyuma y'indwi imwe, avuga yuko yatorotse kubwoba yuko yari gushobora kwagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi. None uru rubanza rw'uyu musore rwagenze gute? Nk'uko Marty abivuga, umukenyuro w'abakora iperereza mu rubanza rwiwe vyatumye ngo mvuga ivyo bashaka. Mu yandi majambo, bamukozeko itohoza, bamutegeka kuvuga ivyo bo bifuza. Ngo ivyo ngo vyagaragarariye muri urwo rubanza rwatanguye inyuma y'imyaka 2 imbere ya kamera zitezwe kugaragara. Ngo kimwe mu vyemezo gikomeye uruhande rw'abaregwa berekanye ni inyandiko yanditswe na Detective Miscready, ariko itari ifise igikumu ca Marty yahawe uburemere gushikaho yemezwa. Marty avuga yuko atari yibuka ico yari gukora nico yari kuvuga igihe cyo kubazwa, ariko akavuga yuko yari gushobora kuvuga ico cose. Hano avuga ati, ufashe ukike ku muntu akiri muto yaciye mu bihe nk'ivyo bikomeye, ukamuca, ukamutaramura, ukamutuka, inzira imwe yo kuva muri ico cumba bisaba ko avuga ivyo mwebwe mwifuza ko avuga. Stewman yatanze ibindi vyemezo muri urwo rubanza, avuga yuko yatorotse agiye kurondera ivyo yosigira umuryango wiwe mu gutinya yuko yohava afungwa, kuko Marty yavuze yuko bishoboka yuko yoba yarishe papa wiwe. Stewman yavuze ati, ivyo ntabwo nigeze ndabikora na gato. Marty yaciye acirirwa umunyororo wo gufungwa ibice 2. Umuce wa mbere bigashoboka yuko yari kurekugwa inyuma y'imyaka 25. Hano avuga ati, ico nibuka uwo munsi ngo bantwaye mu gasho, hanyuma umukarani ambaza ati, uri kurakora iki ngaha? Ntivyumvikana ukuntu wari kwagirwa n'icaha. Igihe yari mu gasho, Marty yimenyereje kuba umwunganizi mu mategeko kugira ngo aze ashobore kwiburanira. Si ivyo gusa, yarandikiye abanyamategeko, abashikiriza amanza bageze mu zabukuru, abasaba ngo
basubiremwo urubanza rwiwe. Uko niko imyaka 14 yarangiye. Uyu musore ino nkuru yiwe irababaje kandi yaciye muri byinshi cyane. None byagenze gute kugira ngo arekugwe? Ngo hano mu mwaka w'ibihumbi 2004 inyuma y'imyaka myinshi batororokanya amakuru, ibyemezo bivuye ku byabona 200 n'ibyemezo bishasha. Uruhande rw'uregwa rwatumye ko urubanza rushasha. Abunganizi mu mategeko bararonse ibyemezo bishasha 200. Ibyatumye hakorwa iperereza ryigenga ku mukunzi wa Seymour wa Tankleff. Kimwe muri ivyo vyemezo ni Granny Harris, we avuga yuko yariko atwara umuduga ngo warimwo abicanyi babiri, Joe Gridon na Peter Kent, aho bagiye kumuhana wa Tankleff. Ariko ico cemezo naco caranswe n'ubutungane. Ivyo vyari bigambiriye uruhande rw'uregwa kugerageza gutwara urubanza rwa Marty mu kindi kibanza mu ntwaro, kuko nk'uko abunganizi mu mategeko babivuze ngo gikuru nuko atakuri kuri we. Ngo vyari guhitwara imyaka 3 irenga muri sentare y'iyungururizo ya Brooklyn mu gukora itohoza kuri urwo rubanza no kurenganura Marty, kuko atavyemezo bifatika vyemeza icaha mu bugizi bwa nabi yakoze. Marty avuga yuko mu gihe nk'ico c'ubugizi bwa nabi vyamutwaye amasaha 28 kugira atahure icari camushikiye. Hano avuga ati ngo bukeye ngo umuzamu yanzaniye ibinyamakuru ngo mbona ishusho yanje ku rupapuro rutangura, ngo nca mbona kutahura icari cabaye n'ikintu nakoze umwanya munini, mbona kugitahura igihe nakibonye ku nyandiko. Hano rero uyu musore aguma avuga yuko ngo igihe ngo twari tuvuye muri gereza canke ngo mwibohero, nabwiye abari bamperekeje batambuke buke buke cyane. Igihe bambaza bati kubera iki, nabiciye yuko izi ari intambuko zanje z'ubwigenge kandi nashaka kuzitwara buke buke. Uyu musore ino nkuru yiwe irababaje cyane, kuko inyuma yo kurekugwa isi yari yarahindutse hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2007. Nk'ubuzima bwose bwasa nk'ubwahindutse. Marty yaciye atangura kwiga igisata c'amategeko inyuma y'imyaka 35 mu kumenyera isi yari mu iterambere ry'ubuhinga bukomeye kandi budasanzwe. Hano avuga ati biragoye kuvuga ibyambayeko, niyo mvo yatumye mba umunyamategeko. Mfise umubabaro mwinshi ko hari abantu banyononeye ubuzima babifisemo uruhara, ariko igikuru hari abantu bazi ukuri, nta bwoba mfise. Kandi aya niyo majambo akomeye uyu musore w'umunyamerika yafunzwe Marty Tankleff afise imyaka 17 aza kurekugwa haci imyaka 17 bamukeka kugira ubwicanyi bw'abavyeyi biwe kandi we atacaha na kimwe yakoze. Nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangirije ino nkuru yacu. Tumenye yuko igihe cyose ukuri kuratsinda, nubwo byotwara imyaka, ubutungane buraba ubutungane. Nuko rero mwakoze kudukurikira, mugire subscribe kuri Peace International TV. Mwari na Moses Angelo. Bye bye.